mu tuntu n'utundi uyu mugwi wakoze indirimbo nyinshi zagiye zihitinga. Imwe muri izo ndirimbo yitwa What a Beautiful Name cyangwa se Mbega izina ryiza. What a Beautiful Name yagaragaye nk'indirimbo idasanzwe, aho yatwaye udushimo twinshi tugiye dutandukanye ku mugabane w'Iburaya wa Aziya hamwe na Amerika. Mu mugabane wa Amerika niyo ndirimbo yonyene mu ndirimbo zose bamaze gukora mu mwaka w'ibihumbi 2018 watahukanye agashimwe ka Grammy Awards nk'indirimbo nziza y'abakirisu y'umwaka cyangwa se meilleure chanson chrétienne de l'année, meilleure chanson chrétienne de l'année, ihititahukana Grammy Awards mu 2018. Ariko kandi iyi ndirimbo yatahukanye agashimwe ka Dove Awards mu 2017, chanson inspirée de l'année mu indirimbo yiswe indirimbo yahishuwe y'umwaka. Indirimbo yahishuwe cyangwa si indirimbo yanditse, no, bararavye bavuga ati indirimbo tubiravye ni indirimbo mpemu bwiwe yahishuye, bahita bayiha agashimwe ka Dove Awards mu 2017. Ariko kandi mu 2017 nyene yongera itana agashimwe kw'indirimbo y'umwaka. Urumva indirimbo y'umwaka cyumva ko bitari byoroshe cyane, indirimbo yahitinze gose cyane, itanu ubushimwe butatu mu myaka ibiri. Izindi ndirimbo zagiye zihitinga ni nyinshi, ariko muri izo tuvugamo zike. Iyo tuvugamo ni nka video indirimbo ya Who You Say I Am mu 2019 yatanga agashimwe ka Dove Awards, itahana agashimwe kitiriwe meilleure vidéo de l'année. Hama Be The Light nayo yatanye video ndende y'umwaka mu 2018, itahana agashimwe ka Dove Awards. Nima The Creed chanson yabaye indirimbo nayo nyene bavuze ati indirimbo tuyiravye nayo ni indirimbo mpemu bwiwe yatanze, itahana agashimwe ka Dove Awards yitiriwe indirimbo inspirée de l'année, la chanson inspirée de l'année mu mwaka wa 2015. Indirimbo Mighty to Save nayo ni indirimbo y'umwaka muri 2009, yabaye indirimbo y'umwaka, itahana agashimwe ka Dove Awards. Album Conte de album bakoze mu rurimi rw'Icyesipanyol, urandi ko basanzwe bakora mu rurimi rw'icyongereza, ariko aha iyi ndirimbo album Conte de bayikoze mu Cyesipanyol, ihititahana agashimwe ka album nziza y'umwaka muri 2011, itahana agashimwe ka Dove Awards. Mu majambo make ubushimwe bwose batwaye bwa Dove Awards 11, hama bongera ko izi Grammy Awards is a beautiful name. Mu myaka 32 bamaze, n'ivyo bintu bamaze gukora, ucumva ko bitoroshe cyane. Ibi tubivuga kugira ngo namwe bibatera intege, abaririmbyi bari ngaha bibatera intege, ariko kandi n'amagroupe de louange ari ngaha, abarongozi b'amagroupe de louange bari ngaha bibatera intege. Mutahure yuko tuhamagariwe ibihambaye, kandi nta gusuzugura ingabire iri muri twebwe. Nabo nyene baza gutangura barabisengeye, ariko ntibari badike baducikaho bageze. Uno munsi nawe nimba ufise ihamagagwa kanaka, ndagusaba ngo ureke kubineglija kandi ureke kubifata nk'ibintu vyerekeye iryo shengero ry'iwanyu gusa, ahubwo ubishire kw'isi yose kugira ngo isi irushirize kumenya Kristo, ariko kandi abantu batahura ico barebewe, bamenye neza yuko muri bo harimo ingabire zihambaye. Ndabifuriza weekend nziza, ndabifuriza weekend nziza. Ndashimira abo dufatanya kino gikorwa, harimo Jospin hamwe na jewe. Niba ufise umugwi wifuze ko tukubwira amateka yawo, karibu utubwire inbox me cyangwa se uje inbox Jospin umubwire, turi tayari kubakorera amateka yose mwifuza, kuko niyo mpamvu turi hano. Hama birushirize kudufasha natwe kudetermina no kwiyangaja mu vision akomeye ku rwego rw'isi. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. This is your boy MC Regis, ndabifurije ko birushiriza gukorera Imana no guhagararira igikorwa cya Kristo aho muri. Imana ibahezagire cyane. Weekend nziza, ciao, big up.